yuko Daria yo kubahuka umugabo wa mwene nyina umugabo wa nyina akamubwira ngo yo sindavyemera ahubwo uyu mugabo afise ivyiwe arimo ndazi ko akunda ingore hari usanga ariwe yakavyonze nta maceza kumubeshera sindira nzomubaza iyo ngese ijya mwana acu ntiyo yobwira rindira nzomenya ivyiwe Numva rero Ibra ndabona mama yanezerewe mugabo vraiment ubaza kwagenze neza alhamdulillah yaryoshe naryohewe je namubwiye uzurarondera abantu babagenzi nka twebwe tukaraba nyine tugutegurira imanza zikazaryoha uranejereje kuri uno munsi mama yaryohe ariko araririmba Ibra wewe rero kugira jewe ngomba naguseze nibaza yuko iki cyari gikenewe cyane umudamu alhamdulillah wa mutahanya bana wako amaze gushika mu rugo reka jewe ngende bazi yuko icyo dufise ibirya bya walima yego kandi ibirya by'amafanta yamahera sinzi ko havagira ko hava kwira sinzi ari sheke wari wamazi ukarona ishize idakwiye nta kibazo zucurita na yindi sheke uraziga mwana nukuri byabaye nibyo byari bikenewe cyane ubu rero ndaryo uwosesa ku mutima harera nashama wa yakenewe gose oya nta kibazo ma wayibonye nayibonye iri mu amahera adakwiye urambwira kuri telefone amacina gusinyira indi sheke tuza kuyatora tubitarana reka ngende mpange ibya reception ya walima na sale amafanta sivyo nenda gukeneye oyi Ibra wewe mama jewe urabona yuko ibintu bitarahe icyo turafise imani kuzagira anajyo nukuri jewe uwosesa ku mutima harera derere yo mana we umukazana wanje munzira musi jenda baseze tuzabona neza kandi ndashimye oya nukuri ndashimiye mwana ndashimye nta kibazo umuvyeyi wawe sawa sana haje inshallah ego itabo mwamikazi itabo ndaje babre ndagenda muri nawe ndagenda itabo mwamikazi ukwenda kwanje karibu rero ku meza kwicaye ririya okay kirahariya ntacu kera sawa ni kwanza ndakindira kwanza egi bini bintu bindaba nakazi kandaba cyara kwanza ese nazibusha mwino misi majumi singara wafashe impuzu reka yo cha kwanza harurire rero no musatezi abantu batije mu mani natese nk'ukundi n'ukundi pilawo rahira inyama zo mu bitunguru n'intuzeya n'ubushatsi aho wabikoze ndagwaye ijana kwijana sawa ahubwo banjara kwijana igihumbi kwijana warengeje icyo gitegerekera basigaye bagifatirako none mama we indira kwanza kecurari shit none ujya mukecuru ca mugingi aya yashobora kufungura ntaburanga mukecuru ushobora kujya mukecuru atari ngaho mugabo wanje ijya urarusha mukecuru abaragihangira hana kimwe igikunda jewe njya yuko mukecuru amaze gushika ngaha nza kurya ngena muhamagara dusangire turi kutuse ushobora kujya mukecuru atari ngaho nene bitwaye iki mukecuru ugomba gutamikero urakuze ubu n'umwanya kuba uri kumwe n'umugore wawe iki niki akaduha kanya ko kujya tugatamikana iki niki reka umenye ko turacara mu turacara mu kintu no kunamika mukecuru ari ngana na nakimuyuza
Imuhamagaye cyangwa kumuhamagara. General umuhamagaye. My bra. Ibi rero je gamana. My bra. Ibintu biza binsese mu mwanya umwe bintera iseseme ni ibi. Uru rugo nagiye kubaka rwaturuzanya n'abakecuru ibiki bikinga abakecuru batabonetse banuka ka yashuka ubukecuru ibiki n'ibiki kini kujya mu kecuru je twicara nitwe numeza aranukira bugi. Zanumva afisa akantu kwa mengana akantu kigikakwe. Nene injya zibanuka gutekana bana. Oya. Ningena nkajya iby'iwanje hakikare mu gikoni ngo ndindandende ngo ndabane. Sinumva ko sinzi ko nzonabishije. Atuyaje how kubaza n'amutama ni gute. Bavuze no kuvuga. Iyi kwari wagiye. Sinigeze menya mbere ko waje. No musi ko waberewe ikige sigaye uberwa. Ngira ko maze kuronka ndi kizemba. Amahoro. Charanga. Mayibu. Wicaranga. Icara. Sheri mushira hajya yicare hajya nta nakimwe. Mayibu yicaranga. Yakwicereke hagati nk'umuhungu wawe. Iki. Reka yicarenga undi aturonge muri iyi nzu. Sora okay. Kandi sare zibiri. Bon, ikinje kuzana iwanje cyangwa cyo kuzana. Naco jewe nta nakimwe ndumva burya nta napeti ndanifise. Hingenda kugaburira na nyokuru muje sivyo. Kuya je ndiko ndagerekana gumanja ndi mu gikoni ndokora rero tuntu njya duke apeti kitangura kugira iki nkiyihera. Nyoko none sinzogende je nzosanga. N'umugabo wawe ni harunga ingene janeza. Ya nta nakimwe nyokora mutera apeti. Amasaha abiri. Imwe ngane Mayibra endi ndasangira nawe. Cyangwa je sangira na Mayibra ubisangiza. Hari ikibazo. Musangira ndasangira na Mayibra urisangiza nta kibazo. Sawa. Mwe musangiye ni byiza. Bamurage rero je ngiye kuzana amazi. Kwanza urabona ko nta nayo nibutse nta na je nazanye. Sivyo? Abazi ngaya kuri frigo. Shaka iki kandi. Yuvuga ko bibagiye biko nayo kumva. Rero byumva. Kenshi simuna gukoresha ikiyiko, nakoresha amaboko. Je ntaco je sishobora kugenda nishije ikiyiko sivyo? Je si kibazo. Amaboko yanjye ndufiki kubwawe. None egani nuko muraharira mudafungura banza mwicare mufungura. Oya Mayibra izo ni utingora. Muri Anda pasi ndanwera. Ndanwera. Sokereye. Shaka dusohoke. Hama. Ngaho ngurasohoke. Abana. Shaka iki kwanza mbwira. Nshaka amata. Amata gusa. Na ice cream. Nakindi. Yano musi ndacanga ibintu makangwaye mu nda. Akugware. Amugwaye. None ngwaye urimenye. Kandi rero ukagwara mu nda. Atanguye. Aho utoroka muganga rero. Ndetse mva ngaho. Yano kwanza imodoka kanje kandi ashira pana ibintu by'imikino. Iki. Je shaka ijya modoka kandi ntunze n'ibintu by'usanze. Ijya modoka ngomba kuyifata uko ndabishatse ndayije niyo ngombe ko nafite rendezvous kwitwara wowe ukawikeneye umenye ko umusate witwara. Iki. Nuko nyene. Shaka iki. Ashiriya iriya nyene. Ijya nyene ubona ijya ijya nyene. Ijya niyo ngere ebwana. Usanga na ndimwo naco. Ndagwera iziri amanije incangore ivyo biti. Kandi rero no kucushaka kuguma umpandisha mu mutwe. Uca nto ijya vewiti kwereka umugabo agenda mu modoka nziza cyangwa umugore wagendera mu modoka nziza. None muri bavuze ngo niwasabira habwa none wasaziriya nanje ndabwiye hari ikintu utazi ibintu byose ubona vyiza byose bimeze neza byose ni vy'abagobwa ivy'abagore mana none ikibazo inzu nziza mugabo byarasi ko yiba namwe wenyene mfise imodoka nziza ariko byarasi ko itemberamwe urumwe nanje gituma nagotwa uko byumva none nikuvuga byo byose ni vyiwanje muri byo byose nubwo wifise wenyene nga nta munezero wo kumva urantanguye none urabagiye aho wagiye gupfa atugendereye tugende ndarusha muta rero ndaguhekana kwa reka n'umugore umugore urashobora then ifite ibiro bingaye kwanza urashobora ndarusheshe
Umpeke. Mana yanje. Taki manu urampemye. Iki. Urampemye. Sawa. Jako rero. Jako Ndabihe. Okay. Ndabivuyemo rero nanjye. Ati ndabishije. Sawa, bucya kumvugisha. Urabuta murakuvugisha uyu munsi. Yone, nuko ndagukunda nyene sha wambona. Hari ikintu numva ko ngiye nakoze. Nibagiye. ahubwo muti imbere yuko ugenda Banzureke ngende nyibagiye. Nzareke iby'abagore bibigera. Kandi ni wowe unyibagiza. Sinzi ibintu wambajije cyandi yogira. Sawa. Ndahaca. Ndavyibutse ntibiri ngaha. Uti rero wowe mutagenda kuri ndakwinginze umama yaraje kwa muganga ndagwaye ujye je nakuravye gukora ijoro ryose uryamye sinzi uri kuragona jewe nicaye nta nuko wumva n'umuntu ariko anihirira iruhande yawe aho umutwe uranyishe umuriro sinamenya ko ugwaye kuko jewe n'ubukanya nyoye ferega akagahengwe nyoye ferega zibiri akagahengu mbona nicaye aha nyoye ferega zibiri niferega wavyishe kuko urakorora aha numva umutwe aha hose iyi mitsi yose unywa amazi iyo unywa amazi menshi wisinga amasoda ukisinga amaki ivyo bintu nivyo bigutera imitwe mutayabwo ni malaria mama yaranje kwa muganga ipimisha malaria wowe uri muganga kuburyo umenya ko ari malaria mama yara numva ibimenyetso uko urumva ndura no mukanga urazi ko no mwijoro byase ko no mu gitondo ataramazi ya mukanwa rero reka ndakuvugutira umubirizi ni nagaruka sa umubirizi urabivura fye mutuko ni kumbwiye hari ikintu cy'ibicurane wumva noneho konsita uri muganga oya mu mazuru urumva ibicurane wumva haraziba bimeze gutuhema neza uri ubwo bushuye muta ndakwinginze hakaba rero haziba kuba mu 2,000 hoho nje kwipimisha hajya aye malaria 2 ndabikureye niko mwishe ukwezi nahe mbeho hokora he ushaka kuhamenya ko wamubwira ngo nturahembwa ngo nturahembwa umere nka wa mugore wa Karoli ahora aza guhembesha ukwezi guhetse niwe mwitwe mu bashiramwe baba kubwiye ntukeneye kumenya aho nkora kuko si kwa muganga ngo mutondeyo nukuri nta namera amajana 5 mfise niyifanda yitwe ndayisabye deni ngaho ku botike iyo nzo iri hanina vyibuka mbaciye naho nyene nkazosanga wari wayirishe nzobanza kuraba aho bakwanditse mu ikaye cyo mwibeshisha ngo mwafasha amadeni kumbe wamahejeje kuriha umviriza mpabasi igihumbi hoho nipimishe malaria nta igihumbi nta bya 2 nta bya 3 nta kwa muganga uje ukaba wumva amazura ziba ntuze hariya kwa Rudoviko hano iruhande kwa Buduru ntavuze imikaratusi kende ukatishe ishami rimwe ry'imikaratusi wifukize na malaria ikigende yaba ari malaria n'uyu muriro wo mutafise niyo sinyongo umuriro ni nyongo imikaratusi irayivura nuko igicuncu kitakiba hafi uranyibutsa nina manuka Bugarama zo kumanukanira igicuncu n'imiravumba mbishira mu nzu bijyane ukozako sinzi n'ikibazo cy'amahera mwebwe mu muziko kwa muganga aribo bavura imiti ya gakondo kavukire iravura ntama rero jewe ndagiye ninagaruka narishaka ko izijya mpuzu usanga zimeshe simaze kabiri mutazimese izo nguvuna zikura hehe zo kumesa kandi umva ngwaye n'amere kwa muganga yanyime none nabuza yo kugushiriraho umukozi ndonka umviriza muri gwa rubanza duheruka kwakira ngaha nta miliyoni n'nusu basize ngaha ibihera ivyo bazanye byaheze mwabimaze ariko ntiwabonye ko bariye banyenga ntiwabonye amahera ya hari n'amarata twasigaye muri inonzo kumbe baranyoye barajya barundi inkwano musigaye muzifata mugahereza abarundi bakajya bakanywa kindi basaberera amahera y'umuntu mana abo banyoye bakajya bakanywa bakagenda nicyo gituma nazirukiye muri wese nsanga
bayujuje haranuka abagira ivyo bagira mwari mwabagaburiye mwabanywesheje gende rero ufate muri ayo mahera binaniranye uje mu mashirahamwe bakuvuza urabona uzoza iyo muhuzana nkawugirije imigambi niwari kuwuronka yo kwivuza aho mutanyi uragiye ataramere yo kwivuza umpaye ntuntere umwanya nakuzanira imikaratusi n'imiravumba wifukize Wemana je naragowe muri ino nzu kwere